abasabye ngo umwami araberewe bose abasabye bose wewe mwami wacu uraberewe akagabo kamwe gusa niko kavuze ngo umwami ari gusa wakijuju nibyagushikira ukagwara malaria ntutangare ntugumuke ngo yo mana nayo ngwireka nkagwara none kuri bumba no kuvuga uri nta ntege uri nta magara urashobora kugwara hari imbere abagwazwa nuko barengeje urugero mu bintu bimwe urengeje urutwara nyene hari abagwazwa nuko barengeje urugero mu gukora agakora akibagira kuruhuka hari n'abagwazwa rero n'ibindi bitatu kurenza urugero mugabo kuko turabantu umuntu ni nta magara ni nta ntege ibyo ntikugumuka canke wihebura nta kugumuka nta no kwihebura umuntu yavuye ku Mana mugabo ni nta magara bakubajije ngo gake mbega naka aracyahema uvuze uti oya ntagihema bacamenye iki ko yapfuye canke yapfuye mu gupima ko umuntu yapfuye mbere baraba ko ahema kiretse ahantu hamwe umugabo waho w'umusirikare ubwiye ngo twebwe iwacu si uko babigenza twebwe mu gupima ko umuntu yapfuye ntibaraba ko ahema ugenda iruhande yiwe ugakororera ikingorongoro hasi atabyutse kugitora aba yapfuye aho yoba ngana otrako nta bukomeza afise mbere arashaka kubwira ngo jewe numva atabuzima afise kandi atoca muri urya muryango naho ugura irya miryango ibiri tocanye jewe numva atabuzima afise. Haleluya imbuto n'ijambo ry'Imana umuvye nawe ni Kristo umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Intambwe dutera niyi ngo umukama ahuhira mu mazuru y'umuntu impemu z'ubuzima nyamuntu acaba muzima. Umukama ahuhira mu mazuru y'umuntu impemu z'ubuzima nyamuntu acaba muzima. Tubizirikana dufatiye kuri iki gisomwa ndabasomeye kiri mu gitabo c'amamuko ikigabane ca 2 kuva karongo ka 4 gushika karongo k'17. Amamuko ikigabane ca 2 kuva karongo ka 4 gushika karongo k'17. Ni vyiza kumwe wese amenya ko afise umuvyeyi. Nta muntu n'umwe Imana yashatse kwaba imfuvyi kuko Imana n'umuvyeyi wa bose mbere asumba bose kandi amenya byose ashoboye byose. Kumumenya rero ni vyiza ariko ni vyiza ko nawe wimenya. None weho uriki urinde ugenza ute imvo n'imvano yawe niyihe? Muri iri jambo ndabasomeye turakuramwo ibintu bituma n'umuntu yimenya nawe wimenya. Tuzirikanamo ibintu bitatu: ubwa mbere ibumba, ubwa kabiri impemu z'ubuzima, ubwa gatatu itegeko ry'ubuzima. Ibumba, ubwa kabiri impemu z'ubuzima, ubwa gatatu itegeko ry'ubuzima. Imbere utandukira ingingo ya mbere nashaka kubanza kubabwira ibi bintu ndabasomeye uko mwobifata. Muri Bibiliya hariho ibigabane bivuzwe mu mvugo idasanzwe na gatoyi, atari imvugo mpinyiko gusa mugari imvugo ncamugani. Iyo mvugo ncamugani kuva ku kigabane ca mbere gushika ku kigabane c'11 c'igitabo c'amamuko niyo mvugo ikoreshejwe. Murabyumva neza? Imvugo ncamugani. Mvuze imvugo ncamugani ngomba kuvuga iki? Ni ukuvuga ko abanditse ibyo bigabane 11 ntibanditse imigani. Ibivuzwemwo si imigani. Murabyumva neza? Ibivugwamwo n'ukuri guhejeje, ariko uko kuri gushikirizwa mu mvugo ncamugani, genre littéraire, mythique. Ababize ibyo bita littérature baragishora genre littéraire, mythique canke genre littéraire de fable, fabulaire. Mu Kirundi hariho imigani myinshi ivugwa. Abantu ngo harabaye umunsi umwe habaye Gakwavu na Rugwe bija gusaba umugeni, bagaca bavuga n'ibindi ngene vyashikiriye uyo mugeni.
ibyo muremera ko byashitse ko sagakwavu na rugwe bikaje gusaba umugeni? Ibyo muremera ko byabayeho? Kagakwavu n'ingwe ntibisaba umugeni, bimukeneye biramufatiraho bihuriye. Mugabo uyo mugani bawukoresheje baba bagomba kuvuga iki? Abantu, kuko ngo umugani ntuva ku giti uva ku muntu. Barafata ibintu bagomba kuvuga ku bantu bakabishira ku bikoko, ariko batagomba kuvuga ibikoko, bagomba kuvuga umuntu, ariko bagakoresha iyo mvugo ncamugani. Abo abazi imigani y'igifaransa nabo barazi ko hari uwitwa Jean de La Fontaine yaciye imigani myinshi. Araca umugani w'igikona n'imbwebwe, le corbeau et le renard. Ingene igikona cari gifite foromaji mu kanwa ngo kikaba kiri ku giti, imbwebwe nayo iritegeza iyo foromaji irayipfuza, kabivuga ati none noyironka gutya foromaji, bicitangura kubwira ico gikona, ndaguhaye bwakeye muhanye igikona. Igikona kirinumira, imbwebwe irabandanya ngo singe nuri mwiza, we singe nuri ntore, ngo vy'ukuri ni kwaba uko mbona usi nyuma, ariko n'agahogo kawe kameze ngo niwe uri umwami w'ibiremwa byose biri muri iyi ntara. Igikona rero gica gishaka kumvisha agahogo kaco ngo ingene kameze, gica kirasama ngo ya foromaji irakoroka, ya foromaji ikorotse ya mbwebwe irayitora, icisiga ibwiye ca gikona ngo mugenzi uramubizi neza ngo yuko umuntu wese aryosha abantu ngo abeshwaho n'ibikoroka bitanzwe n'abo bantu. Apprenez que tout flatteur fit au dépend de celui qui écoute. Umuntu arefura abantu abeshwaho n'ibyabo bantu, kandi abo bantu uruhombo rwabo niko rumutunga. Murumva ibyo yabivuze ku mbwebwe n'igikona. None mwaza ko ashaka kuvuga imbwebwe n'igikona, ashaka kuvuga abasavyi hari ibukuru. Ibukuru bama bakomera amashi hajya abantu bakuru ngo hari umwami yigeze kurondera impuzu ata muntu n'umwe arigera yambara, impuzu ata muntu n'umwe yigera yambara ku isi. Aratuma ko abatayere bose ati nshaka kwambara impuzu ata n'umwe arigera yambara, bose barayibura. Umwe arabwira ati je mwami ndayifise, uraza ndagupima. Aramupima, aturagaruka rero ku munsi munaka, araza ati ngomba ndayikwambika. Ati mugabo umenye neza iyi mpuzu ibonwa n'abantu b'incabwenge gusa, utari incabwenge ntashobora kuyibona. Ibijuju byose, nta kijuju na kimwe kigenda kibonye iyo mpuzu, ibonwa n'abantu b'incabwenge gusa. Nawe ndayikwambise kuko usanzwe uri incabwenge. Aheje kumupima, aramukura impuzu yari yambaye, aramubwira ati ari shirako, amushirirako, arafunga ibipfungo. Gabo ntayo yari yamwambise. Acaja hariya ngo ngo wewe mwami wacu uraberewe, niby'ukuri ngo urakabona urondeye iyo mpuzu, nta muntu n'umwe yari bwabego nkawe. Umwami acaragenda, ahaciye hose abasabye ngo umwami araberewe, umwami araberewe, umwami araberewe. Bose abasabye bose, wewe mwami wacu uraberewe, umwami wacu uraberewe. Akagabo kamwe gusa niko kavuze ngo umwami ari gusa. Wakijujuwe ngo ngiki kijuju rero mu gihugu cyanjye arakabuhara akajana aragapfunga. Kabo niko kari kavuze ukuri. Uko rero Jean de La Fontaine avuga iyo migani ko yashaka kuvuga ibintu by'ibwami, abasavyi b'ibwami bama baba bakoma amashi, naho ibintu byo bara amafuti bakatungwa no gukoma amashi. Mugabo abishyira ku bikoko, ariko agomba kuvuga abantu. Muri Bibiliya rero hariho imvugo ncamugani uwanditse Bibiliya mu bigabane 11 yakoresheje, kandi ibyo bivuzwemwo si migani n'ukuri, ariko ukuri kumenyeshejwe mu mvugo ncamugani. Kurya nyene umuntu ashobora kukwandikira iketa akaryandika neza, ari hejeje akarikubitira mu ibahasha akugara akakurungikira. None mu gusoma iketa usoma ibahasha, usoma ibahasha, ibahasha uratabura ugata iketa irimo agasoma. Iyi mvugo ncamugani nayo ni ibahasha, turatabura tugata tugasoma iketa riri imbere, ariyo le message. Le message ni vrai, c'est la vérité, ibivuzwemwo ni iby'ukuri.
Nico gituma mwomenya ko Imana yoheje mutima mweranda yoheje ibi dusoma ngaha vyerekeye umurima, vyerekeye ibiti vyiza bifite amwa biryoshe biryoheye ijisho, umurima wa Edeni, ngo ibumba, ngo umuntu yabumba honge mu ibumba, umukamangwa amacahuhira mu mazuru yiwe impwemu z'ubuzima. Ivyo byose ni imvugo ncamugani ikoreshejwe, dutegerezwa kumenya ukura muri iyo bahasha tugasoma ukuri Imana yashatse kutumenyesha. Ibyo murabitegereye kugira mutandukanye umugani n'ukuri kuri mu mugani. Imvugo ncamugani n'ukuri tumenyeshwa n'imvugo ncamugani. Voilà. Umurundi aguciriye umugani ngo wesha ngo utaza gakura abaga umutavu, ucugenda ufashe ngo ariko abaga umutavu w'inka, cyangwa kubwiye ngo wesha ngo utaza karaye arazi ifu, ntuce ufata ko agomba kuvuga ifu, ntuce ufata ifu kuko iyo ni imvugo ncamugani. Mugabo umurundi cyagomba kuvuga si ico, hari ikindi kirengeye ico agomba kuvuga. Murabitegera nk'ubu ndabasomera, nk'ubu mwumvise iri jambo voilà kamen byiza, ndabona ko ari abatarabyumva neza. Voilà, ndabasomera nk'iri jambo akarorero. Inzoka niyo yarusha ubwenge ibikoko byose byo mu ishyamba Umukama Imana yari yaremye. Iraheze ibwira umugore iti, nankana Imana yagize ngo ntimuze murye ibyamwa mwamuye ku biti byose biri mu murima. Nyamugore yishura inzoka ati, turashobora kurya ibyamwa by'ibiti biri mu murima, mugabo ibyamwa bizova ku giti kiri hagati na hagati y'umurima Imana yavuze ngo ntimuze mubirye, ntimuze mubikoreko, ahandi ho muzopfa. Inzoka yishura nyamugore iti, haba namba ntimuzopfa. Muremera ko inzoka yaje umunsi umwe igashikaho Eva rikamuhaye gake ngo bwake Eva, ngo bwake ndagwaye bwake Eva, bagatangura kuganira. Ibi muremera ko byabaye? Hari uwemera ko inzoka baganira? Imana mu kuyivuma ngo yaciye yibwira ngo ko wariko zuragacibwa mu bindi bikoko byose byo mu ishyamba, ngo kuva ubu uzogenda uriburura kunda. Ukuvuga ko utera inzoka yagenda ihagaze. Ibyo murabyemera mwebwe ko kera inzoka yigiriye yitambukira ihagaze kandi ko yashobora kuganira n'umuntu? Ibyo murabyemera? Murabyumva? Mwumva ari byo? Iyi ni imvugo ncamugani. Iyi ni imvugo ncamugani, ariko ubutumwa bushikirizwa s'umugani, nukuri gushitse. Mfatiye kuri aka karorero ngira ngo ibyo ndiko ndavuga umuntu ashobora kubitegera gatoya. Imvugo nk'iyi ni imvugo ncamugani, ariko harimo ukuri gukomeye Imana yashatse kutumenyesha. Iyo turiko rero turasigura Bibiliya, cyane cyane ibi bigabane 11 bitangura Bibiliya, barakoresha cyane iyo mvugo ncamugani ku buryo udashobora ushaka kubitegera abwiza kubanza kumenya iyo mvugo ncamugani, ico ijambo risigura uwo mugani, ico amajambo bakoresha asigura. Muno mubuzure bushasha harimo imigani, na Yesu yarakoresha imigani. Barumvise mu gisomwa cy'umunyasamariya ngo mwara mwivugira ngo hari ububiba hakaba n'uwimbura, mubona umugani. Cyangwa igihe Yesu avuga iby'igihe azogarukira, abatumwa bagacangwaza ngo mega Mukama ngo bizobera hehe, acabwira ngo ahari umuvyimba hose n'ibisiga bizokoranira. Uwo ni umugani kandi w'Abayahudi. Canke ngo imvinyu nshasha mu mibindi mishasha, iyo ni imvugo y'Abayahudi, ni umugani. Umuntu arashobora gukoresha imvugo y'umugani mugabo ibyo avuga atari umugani. Habaye umugabo yari afite abahungu babiri, umuhungu mukuru abwira se, data dawe uwo mugani murawuzi mwese? Nemwibaza ko ujya mugabo Yesu avuga yariho. Yesu agomba kuvuga ikintu gikomeye, mugabo acakoresha umugani. Acakoresha umugani. Ngo hari umugabo yari afise umuzabibu, ngo nyamuzabibu ngo awushinga abarimyi, hanyuma ngo asaba abantu ngo baze kumwamura ivyamwa, ngo bacafa bamwe barakubita, abandi barica, abandi batera amabuye, abarungikira abandi basumba. Hanyuma umwana wiwe agira ati, reka baraza gusana uyo mwana wanjye. Uyo muzabibu mwibaza ko ari umuzabibu. Umugani ntuva ku giti, va ku muntu. Muri Bibiliya murasangamwo rero ahantu hakoreshwa imigani. Umugani niba hasha message iri imbere, niko kuri tuteza kumenya. Voilà, ngira ngo ubu mwese mwategereye icyo ngomba kuvuga. Dutera intambwe rero. Ingingo ya mbere, ibumba.
umukama araheza ahingura umuntu mw'ibumba. Umuntu yahinguwe mw'ibumba ry'agataka, mugabo yahinguwe n'Imana. Ko yahinguwe n'Imana rero mw'ibumba ry'agataka, hariho ukuri tumenyeshwa n'iri jambo. Ukuri kw'ibintu bibiri. Ubwa mbere nuko umuntu ava ku Mana kandi umuntu ari bumba. Umuntu ava ku Mana kuko Imana niyo nyene ubwayo yamugize n'iminwe yayo, niyo yamubeshejeho kugushaka kwayo. Nico cyambere umuntu wanditse iri jambo ashaka kutubwira. Umuntu yabayeho kuko Imana yamushatse, iminwe y'Imana niyo yamwiremeye. Kubera ico rero umuntu ava ku Mana, Imana yaramushatse iraheza iramubumbabumba. Ukuri kugira kabiri tumenyeshejwe ngaha nuko umuntu ari bumba. Nukuvuga iki? Muri Bibiliya ibumba risigura intege nke n'amagara make. Ko yabumbabumbwe mw'ibumba bimenyesha ko umuntu ari nta ntege, ari nta magara. Aho umuyahudi avuga ngo umuntu ni bumba, umurundi nawe avuga ngo umuntu ni amazi, ngo amagara n'amazi aseseka ntibayore. Umuyahudi nawe akoresha ijambo ry'ibumba kugira yumvishe ukuba nta ntege no kuba nta magara. Ibyo rero bibiri biri mu bumba. Umuntu ingene umuntu yabayeho, umuntu yabumbabumbwe n'Imana, no kuvuga ava ku Mana. Ariko umuntu ni bumba, no kuvuga ni nta magara ni nta ntege. Ni wabona rero ni nta ntege, wa muntu we ntutangare. Ukuba nta ntege no kuba nta magara bijanye na kamere yawe y'umuntu. Umuntu muri kamere kiwe ni nta ntege, ni nta magara, ntihagire na kimwe kigutangaza wumvise ufise amagara make n'intege nke. Nivyagushikira ukagwara malariya ntutangare, ntugumuke ngo yo Mana nayo ngwireka nkagwara. None kuri bumba, uri bumba, no kuvuga uri nta ntege, uri nta magara, urashobora kugwara. Hari mbere abagwazwa nuko barengeje urugero mu bintu bimwe bimwe. Urengeje urutwara nyene. Hari abagwazwa nuko barengeje urugero mu gukora, agakora akibagira kuruhuka. Hari n'abagwazwa rero n'ibindi bitandukanye kurenza urugero, mugabo ko turabantu. Umuntu ni nta magara, ni nta ntege. Ibyo ntikugumuka canke wihebura, nta kugumuka nta no kwihebura. Umuntu yavuye ku Mana, mugabo ni nta magara. Kuko ni bumva, ni vyiza kwemera intege nke zawe, kwemera amagara make yawe. Qui fait l'ange fait la bête. Uwifashe nk'umumarayika ashaka kugira nk'umumarayika aba yihenze. Ingingo ya kabiri, impemu z'ubuzima. Umukama Imana ahuhira mu mazuru yiwe impemu z'ubuzima, nyamuntu acaba muzima. Ngiki kindi kintu gikomeye Imana yatumenyesheje. Umuntu yakozwe mw'ibumba, no kuvuga ni nta magara, ariko yaramuhaye ikimutuma aba hejuru y'ibindi biremwa byose, arengera ibindi biremwa byose, muzima. Ngo ayahurira amazuru y'impemu z'ubuzima, nyamuntu acaba muzima. Mwumve neza iyo acaba muzima, umuntu muzima. Impemu zivuye mu Mana nizo zatuye umuntu aba muzima. Ni ukuvuga kugira umuntu abe muzima havuye ikintu mu Mana cinjira mu muntu. Aha uyu mwanditsi akoresheje ya mvugo ncamugani nababwira, agomba kumvisha ko impemu Imana ihema arizo zinjiye mu muntu. Oro mu mvugo y'umuyahudi, impemu, umuyaga n'umutima ni jambo rimwe. Ruah, la ruah, R-U-A-H. Imana rero avuze ko Imana yahuye mu mazuru y'umuntu impemu z'ubuzima, bisigura umuyaga, umutima n'impemu. Kandi ku muyahudi umuntu ari muzima n'uwo ufise impemu. Ibyo musanzwe muyizi n'abarundi niko babifata. Bakubajije ngo gake mbega naka aracyahema, uvuze uti oya ntagihema, bacamenye iki? Ko yapfuye canke yapfuye. Mu gupima ko umuntu yapfuye mbere baraba ko ahema, kiretse ahantu hamwe umugabo waho w'umusirikare abwiye ngo twebwe iwacu suko babigenza. Twebwe mu gupima ko umuntu yapfuye ntibaraba ko ahema, ugenda iruhande yiwe ugakororera ikingorongoro hasi
atabyutse kugitora aba yapfuye. Uwo muntu ava muri iyo ntara niwe benyibwiriye wenyine ubwiwe. Twebwe iwacu umukura ko umuntu yapfuye suko bigenza apana. Namwe mu bigenza gute? Urabona hajya ari ku musego. Naho yo bari muri koma gukororera ikingorongoro hasi. Ubonye atabyutse ngo gitora 10 neza ko yapfuye. Aho ni muri iyo ntara. Mugabo mu bisanzwe mu Burundi iyo umuntu atagihema aba yapfuye. No kuvuga ko impwemu nibwo buzima. Ubuzima bw'umuntu buserukira mu guhema. Mu Bayahudi rero aho ntibashaka kuvuga impwemu ubuhemu, bashaka kuvuga umutima. Kuko umutima w'Imana, impwemu z'Imana ni mutima w'Imana. Impwemu z'Imana ni mutima w'Imana. Mutima w'Imana ariwe mutima w'ubuzima, niwe Imana yashize mu muntu yari yahinguye. Bisigura ko Imana yashatse guha umuntu umutima wayo bwite kugira basangire umutima. Bica bitwumvisha ryaje Imana yavuga ngo ingo turemwe umuntu tumwishushanye ko ase natwe. Kuko abantu abasangiye umutima, abadasangiye umutima ntibasa, ntibazoguhenda. Mbere umuntu w'umubisha ufashe umuntu ukamubwira ngo yo ngurazi ko usana naka, ukambwira ko asa n'uwo mubisha, yo gucisha no kwicumu. Jewe sanujya reka kunduka singa pensa urantutse kuki kubera umubisha. Ariko umubwiye umuntu mwiza w'indanza w'intore yo wewe usana kwa gasore nivyo ubona dusa hehe ganuze kuki. Ariko umubwiti wewe usana Ben Laden cyangwa usana Hitler yo gucisha no kwicuma kuki. Ushaka kuvuga ko basa n'umuntu w'umubisha, ariko ubuze umuntu w'intore. Abantu basa nabasangiye umutima. Imana ivuze ngo tureme umuntu tumwishushanye ko ase natwe, yashatse kuvuga gusangira umutima. Aha rero niho umwanditsi mweranda twereka ingene Imana yabiranguye ko yahuhiye mu muntu impwemu z'ubuzima, no kuvuga yashize mu muntu umutima kugira ngo umuntu n'Imana base. Uyo muntu ase n'Imana nakarenga imfizi y'intama itera nkase. Ukuri rero kuri ngaha ku muntu nguku kubwiwe nyene. Adamu umuntu nta ntege, nta magara, n'umuntu magoyagi, nta bukomezi, nta buzima afite. Kugira ngo abe umuntu muzima no kuvuga afise muri we ubwo bukomezi, uryo shaka, ubwo butwari. Kuko umuntu ari muzima afise ubukomezi, afise ubuzima, afise ubutwari, afise ishaka. Kugira ngo umuntu agire ivyo ni mpaka kwaba afise ibyavuye mu Mana, impwemu z'Imana, no kuvuga ko w'Imana ari we mutima mweranda. Kubw'inema y'Imana rero niho umuntu aba muzima. Ubukomezi bw'umuntu, ububasha, ishaka, ubutwari, ukuba intatinya urukambye, umuntu ntabikura mu isahani y'indya, umuntu ntabikura mu icupa nyoye. Naho hariho abiboreza kugira barinde uko sukugira ubukomezi nukuba ikigwarudubi. Umuntu afise ubukomezi n'ubutwari n'ubufise mutima mweranda. Mutima mweranda niwe mutima w'ubukomezi, kuko niwe bukomeza Imana. Nicyo gituma Yesu Kristo igihe yari mu kuva kuri iyi si, abigishwa biwe ariko arabasezera, bamubajije ngo mbega ubu niho ugira ngo ugarure ingoma y'Isirayeli, yababwiye ati ibyo kumenya ibihe n'isanzwe atayishingiyeho nyine ubwiwe si byanyu, ariko mugiye kuronka ubukomezi mutima mweranda azobazanira. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Ubukomezi buvugwa ngaha si biguvu, n'ubukomezi bw'umutima, ubukomezi bw'imbere mu mutima, la force intérieure. Kuko umuntu akomeye n'ubufise ubukomezi bw'imbere mu mutima. Udafise ubukomezi bw'imbere mu mutima, naho yoba ngana otrako, nta bukomezi afise.
mbere arashaka kubwira ngo jewe numva atabuzima afise kandi atoca muri urya muryango naho wugura irya miryango ibiri tocaye jewe numva atabuzima afise. Umuntu rero Imana yamuhaye kuba umuntu muzima mu kumushiramwo impemu zayo z'ubuzima, no kuvuga mu kumuha umutima wa niwe mutima w'ubuzima, niwe mutima w'ubukomezi. Uwushaka ubukomezi yakira mutima mweranda, uwudafise mweranda nta buzima afise, nta bukomezi afise, ariko ufise mutima mweranda arakomeye. Abigishwa ba Yezu muribuka ibyababayeko igihe Yezu yafatwa byagenze gute? Bose baramutaye barahunga, muravyibuka. Petero nawe yarahiye ngo naho bose boguheba jenzo kugwa inyuma, aramwihakana gatatu kose. Isaki irabika kugira imwumvishe ko ibyo Yezu yamubwiye azomwihakana. Mbe byagenze gute kugira ngo abo bantu bose bamute bahunge? Na Petero yavuga ati Mukama, jewe naho bose boguheba jewe nzokugwa inyuma. Yezu ati Petero, Simoni we, iyo ngira nje ubuntu ushobora kuhankurikira, mu nyuma niho uzonkurikira. Aho ngire nje ubuntu ushobora kunkurikira, mu nyuma niho uzohankurikira. Petero ati Mukama, kubera iki ubuje nto gukurikira? Agomba kuba ati tutanze no kugupfira no gupfira. Iryo jambo yararyatuye Petero, no kugupfira no gupfira, kuko yumva ko akomeye. Yo rindira hazi nshoreke nawe wari mu bagendanye b'uyo muntu, ararahira ashirako n'indahi, hakanashirako n'indahiro. Uyo muntu jewe sinzi niyaturuka ashirako indahiro. Bwa bukomezi buri hehe? Kamaze kuronka mutima mweranda, amaze kuronka mutima mweranda, abakuru b'abasaserdoti n'abatama b'igihugu honyene bamufashe na bagenzi we bakababwira ngo twari twabihanije cese kwigisha iryo zina, none Yerusalemu yose mwayikwiragije yanyu, aho nyene mushaka kuturemeka ko amaraso y'uyo muntu. Ingene babishura uratangara, twari twababujije rwose kwigisha kuri iryo zina rya Yesu, none ubu Yerusalemu yose mwayikwiragije mwingisho yanyu, aho nyene mugomba kuturemeka ko amaraso y'uyo muntu. Menga bavyibagiye kandi aribo bamugandaguye. Petero n'abandi batumwa bishura bati tubwizwa kugamburukira Imana kuruta abantu. Umukama Imana y'abasokuru yarazuye Yezu mwari mwishe mumubambe ku giti. Imana yamushize iburyo bwayo nk'umukuru n'umukiza kugira ngo amanurire kuri Isirayeli ukwigaya n'ikigongo c'ibicumuro. Ate turi byabona vy'ivyo bintu kandi mutima mweranda Imana iha abayigamburukira bose turi kumwe nawe. Babwira nde? Inama nkuru y'igihugu, umusaserdoti mukuru, abapasazerdoti bakuru, abatama b'igihugu, nk'uko bofata ebwe inama nshingamateka, nkenguza amateka n'inama shikiranganje zose zikoranye, akababwira ngo tubwizwa kugamburukira Imana kuruta muri ubu. Ni umwe yajugumira imbere y'inshoreke, niwe avuga uko. Bibiri mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane ca 5 kuva ku 27 gushika ku 32, Acte 5 27-32. ngo ubwo bukomezi nguyo rero umuntu akomeye, uyo arakomeye. Muri ibi bihe haduse ubwicanyi mu Burundi, hari umusore abantu babiri bafatiye kw'inkoho bagomba ko bahamagara ngo fata telefone hamagara naka umubwire ko umukeneye. Je ntawo mpamagara ko ntawe nkeneye, uwo bagomba kwica ngo turazi ko ari mugenzi wawe niwo muhamagara catse. Je ntawo mpamagara ko ntawe nkeneye, twe nitwe tukubwiye ko umuhamagara, twe turamukeneye mugabo uvuga ko ari umukeneye, mwe mu mukeneye ni mu muhamagara. Abandi bose barandinya we ntiyi uranzi jewe je ndi naka, je ndakuzi kuri naka mugaje sindagutinya. Inkoho imwe nga uyindi nga urazi ko ubunyene dushobora kukwica ngo ndabwira ngo urazi ganaka we ni yaba Yezu yashatse komfa uyu munsi mugabo ni yaba atashatse komfa nacungira. Mwari kumva umuntu avuga gutyo, umuntu wari inkoho washitse uyo n'umuntu akomeye, uyo n'umuntu akomeye. Ubwo n'ubukomezi buno nyene inkoho baciye bakurako baratamariwe, ntibari bwumva umuntu abahanyuza ko inkoho yashika, abandi bose bacamera nka akazi bakajugumira nk'amababi ajumizwa n'umuyaga. Mugabo azi ko Yezu bari kumwe, arazi ko Yezu bari kumwe. Niyaba Yezu yashatse komfa uyu munsi ndapfa, mugabo atashatse komfa haco mungira. Baramushishikara ati umviriza muze mwamba ko je nta mayinite mvise mu telefone. Umwe muri bati si ico gususaba, acara yamushiriramo, yamushiriyemwo, acara hamagara
halo naka we uranyumva neza yego ndakumva neza naka turi kumwe hano ngo bariko bakurondera ngo nuze hano twa ntitwakubwiye ngo uvuge ko ngo nitwebwe tumurondera twakubwiye kuvuga ko ari umurondera nawe ndondera nimwe murondera ngo kigenda baragukorofse mu mutwe uwo muntu yari abazi ntiyashobora kuza kubita ibicamurundi kigenda baragukorofse mu mutwe mugabo ntibamukorofse mu mutwe n'umuntu akomeye n'umuntu yidegemye ubu ariko arabivuga abivuga ubona nyene ko anezerewe no kuba ari umuntu Yesu yabohoye avuga ati je Yesu yarambohoye ubu nta muntu n'umwe akintera ubwoba uko ni kikomeze kandi ibyo ntibiva mu byo umuntu yariye ntibiva mu byo umuntu yanyoye ntibiva mu byo umuntu yambaye n'ubukomezi buva mu Mana. Imana iratanga ubukomezi. Uwitwa Charles Waritiho mu gitabo ciwe cyitwa Visage niwe umugabo yaje kubwira ngo shetani yantumye ibi bikurikira. Mbere yari ntumwigira gatatu. Utashize faranga kuri konti niyi uzibonerako. Karubwa gatatu ngo ni jewe ntumwa ya nyuma data buja kurungiki. Ugakarumuka aya mafaranga kuri konti kuyitariki uzibonerako ngo ntandamwishira ngo ayo mahera ntanzoshirako kandi ntaco nzoba. Acaratangara wanaje ngombe urinde wewe kugira ngo ushobore guhigisha databuja wishimirije iki ishimirije Yesu ari hehe maze ngo ari hehe je nagira mubona ntubona ko ari muri jewe uwo mugabo ngo yari umuhindi ntiyarazi niyaturuka ntiyari bwanamubona ngo mpfuye kuvuga ijambo yaciye asunika intebe agendesha umugabo akanura amaso ngo ashitse mu muryango mbona rabutu yarirutse n'ubu sindongera kumubona no Charles Waritiho arahangama nuwo mu gihugu cya Cote d'Ivoire ubwo n'ubukomezi umukama ni watanga ubukomezi n'ubutwari kandi atanga ubukomezi mu gutanga mutima mweranda umuntu rero kubwa kamere kiwe ni nta ntege ni nta magara ariko inema y'Imana umukomezi Imana imuha nibwo bumugira intwari n'intatinyurukanga ushaka ubukomezi ubuvoma mu Mana Imana iratanga ubukomezi. Abantu rero bakomeye si abantu bitwaje inguvu z'umubiri kuko abo baracika ibijora bakabunda hageze guhagarara. Umuntu akomeye ni ufise la force d'âme, la force intérieure, ni ukuvuga ubukomezi bw'umutima ukuba intatinyurukanze ukwari umwe atemera guhemuka naho hoza iki ibyo nabyo ntibiva kuri kamere ya muntu n'ubukomezi n'ubutwari Imana yonyine itanga kandi abo bose bawiyisabye Imana irabubaha nicyo bituma musomye Izaburi ya 32 musanga ahanditse ngo ubuzima bwacu tubuzeye ku Mukama niwe nkingi twegamira kandi niwe nkinzo yacu akanyamuneza k'umutima wacu kava kuri we izina ryiwe niryo twizeye. Iyo ni Zaburi ya 32 akarongo ka 20. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vit, notre confiance est dans son notre sein. Mu Zaburi ya 83 naho muraza abantu ngo hahiriwe abantu bakuzeye kwamagara hahiriwe abantu bakuzeye kwamagara bahoza ku mutima kuzi wawe bakaca bashaka igitero uko batera imbere niko bakomera ngo niyo baciye mu mugezi w'amarira bawuhi la force intérieure, ni ukuvuga ubukomezi bw'umutima ukuba intatinyurukanze ukwari umwe atemera guhemuka naho hoza iki ibyo nabyo ntibiva kuri kamere ya muntu n'ubukomezi n'ubutwari Imana yonyine itanga kandi abo bose bawiyisabye Imana irabubaha nicyo bituma musomye Izaburi ya 32 musanga ahanditse ngo ubuzima bwacu tubuzeye ku Mukama niwe nkingi twegamira kandi niwe nkinzo yacu akanyamuneza k'umutima wacu kava kuri we izina ryiwe niryo twizeye. Iyo ni Zaburi ya 32 akarongo ka 20. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vit, notre confiance est dans son notre sein. Mu Zaburi ya 83 naho muraza abantu ngo hahiriwe abantu bakuzeye kwamagara hahiriwe abantu bakuzeye kwamagara bahoza ku mutima kuzi wawe bakaca bashaka igitero uko batera imbere niko bakomera ngo niyo baciye mu mugezi w'amarira bawuhi. Ingingo ya 3 itegeko ry'ubuzima. Muca mutegere gituma Imana igomba kuziraduha mutima mweranda abantu Imana igomba kuziraduha mutima mweranda kugira bakomere kuko Imana urabona umuvyeyi wese ashaka abana biwe bakomere kuziraduha mutima mweranda
kandi Yesu yavuze ngo sinogenda ntakababwiye ngo muri mwebwe hari n'umwe umwana asaba umukate akamuhibuye, hari n'umwana asaba ifi akamuha inzoka, ko mwebwe naho muri babi muzi guha ibyiza abana banyu, so wanyu wo mwijuru yonganya nande guha mutima mweranda bamumusaba. Nihaba muri mwebwe rero badafite ubukomezi ntibitinye, usabye Imana mutima mweranda aramuguha, usabye data mutima mweranda aramuguha, kandi nico ciza akunda gutanga. Uwo muri mwebwe rero ari magoyaje, ari nta ntege, hapfa agakomye akaba yikubise mu rutara kwa wa mugabo ifyisi itanguye kuroha, cyangwa uransanga sha uransanga ko yegereza agabanyije, uransanga sha uransanga yegereza uransanga sha uransanga ishitse kwirembo yinjiye yita mu rutaro ari munsi y'uburiri. Uyo nta bukomezi afise. Ushaka ubukomezi nabusabe, ushaka ubukomezi saba data guhe mutima mweranda, kuko nta numwe asaba mutima mweranda ngo data mumwibe, kuko nico ciza akunda gutanga kugira nawe ukomere. Ingingo ya gatatu rero, itegeko ry'ubuzima. Umukama Imana atera umurima ahantu hitwa Edeni, ahashira umuntu urime kandi awubungabunge. Hama umukama Imana aha umuntu itegeko atuzoshobora kurya ivyamwa vy'ibiti byose biri muri uwo murima, mugabe ntuzurya ivyamwa vy'igiti kimenyesha iciza n'ikibi, kuko niwaramuka ukiriye uzocupfa simbeshe. Muri iyi mvugo ncamugani harimo ibintu bibiri bihambaye. Icya mbere n'umurima wa Edeni, hakabamo n'igiti kimenyesha iciza n'ikibi. Umurima wa Edeni ngaha n'imvugo ngereranyo. Mu Bayahudi bagomba kuvuga ko umuntu amerewe neza gako ari mu murima, dans un jardin, nkuko tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ikigabane cya 31 ngo umutima wawe uzomera nk'umurima wamuvomewe. Yeremiya 31 verset muri irondere, umutima wawe uzomera nk'umurima wamuvomewe, ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué, ils verront la fin de leur détresse. Mu Bayahudi bagomba kuba ko umuntu amerewe neza, ashaka kuvuga ko bavuga ngo ari mu murima. Uyu ngo ni umurima wa Eden. Iryo jambo Eden risigura ikibanza cy'umunezero no kuryoha, un lieu de délice et de jouissance. Umuntu rero Imana yamushize aho hantu, yamushize mu murima. Deja kuba ari mu murima ni ukuvuga ko yaramerewe neza cyane. Uwo murima kandi gukaba ahantu hitwa Eden no kuvuga iryo jambo rivuga ikibanza cy'umunezero no kuryoherwa. Ibyo bisigura iki? Nta murima wigeze ubaho witwa gutya. Bisigura amahoro, akanyamuneza, urugweze no kuroranirwa umuntu Imana yari yaremye yarimo. Ibyo navyo ntivyava ku bintu afise canke ku hantu, vyava ku kugena amerewe mu mutima, kuko umuntu amerewe neza mu mutima niwe agereranywa mu murima wa Edeni. Urweze, akanyamuneza, amahoro, ugutekanirwa nivyo bagomba kuvuga ngaha. Ibyo navyo umuntu azobigumana igihe ari kumwe n'Imana. Ibyo bironkwa no kuba mu bunywanyi bw'Imana. Uko mu bunywanyi bw'Imana nivyo byatuma umuntu amererwa atyo, agira amahoro, agira akanyamuneza n'urweze. Ukuba mu bunywanyi bw'Imana nivyo bitangira. Ego ukuba kumwe n'Imana. Nahuriye muri train umwana w'umwigeme, hanyuma ndamubaza nti wewe ukora iki mu buzima? Uri umunyeshuri cyangwa urakora? Ngo ya ugenda umukroshara. Kroshara abatumva icyo aricyo ni ukuvuga umuntu w'icyangazi, abo bita abo mwibarabara. Ndamubaza igituma, ambwira ati cye muhira baranyirukanye kubera ibintu nkora. None ubayeho gute? Ngo ndagerageza mu bintu byose nshobora nguma ngenda, hanyuma hamwe inzoga, hanwa n'agatabi, kandi nkinezereza n'abantu bose uko nshobora. Anamaze none wumva ufise amahoro mu mutima? Aranyitegereza ngo ya nta mahoro mfise. Acarambaza ngo weho ndamwitegereza nti amahoro tema ndayafise bazi ngo biraboneka. Ababaye rero kubera ko batayafise. None urazi igituma je ndayafise? Nuko mfise muri jewe, na jewe sindakura mu byo ndya no byo ndahabwa na Yesu ari muri jewe. Nawewe wohura na Yesu mukagumana wogira amahoro. Turaganira n'ibindi. Amahoro mu mutima, ugutekanirwa mu mutima, akanyamuneza ku mutima,
ukumva kuroraniwe unezerewe n'ubuzima n'ukubaho niko kuba mu murima wa Edeni. Nibyo ngaha bagomba kuvuga. Ivyo navyo bishikirwa kumwe n'Imana, ukunywana n'Imana, ukuba mu Mana, nibyo bibitanga. Ntawe ushobora kubihabwa no kwinezereza no kwiyayura umutwe no kwiboreza no kurya byinshi no kuja mu bintu byo kuvemvera, le divertissement, le plaisir. Ivyo ntibibitanga, bitangwa gusa no kuba kumwe n'Imana. Nico gituma usanga abantu benshi bahusha inzira bakarondera akanyamuneza, ubuhigwe n'amahoro y'umutima n'ubuzima mu nzira z'ibiyayura mutwe, z'ukuborerwa, z'ukurya byinshi no kwinezereza, kwisamaza, mugabo ugasanga finalement byose n'ubusa. Umutima uguma ari kirangaro, ari kinogo. Kuba mu murima wa Edeni no kuba kumwe n'Imana. Ushaka amahoro, ushaka akanyamuneza, Imana nico yaremeye umuntu. Imana yaremeye umuntu kuba muri uwo murima wa Edeni, nawo no kuba mu nywanyi bwayo, no kuba kumwe nayo. Kandi uri kumwe nayo ni ubuzima, ni waguma ari umuntu muzima. Icya kabiri, igiti kimenyesha iciza n'ikibi. Kugira ngo umuntu agume muri uyo murima ni ngombwa ko yirinda kurya ivyamwa vy'igiti kimenyesha iciza n'ikibi. Ico giti naco ni nyabaki? Ni ikihe? Iyi ni imvugo ngereranyo, ntagire uwiyumvira ngo nitunda bariye kumwavukanye bahora barimba itunda babujijwe, itunda bariye. Iki giti si tunda, si n'umwembe, si n'umupapayi, si na pome. Nuko mu mvugo y'Abayahudi, igiti kimenyesha iciza n'ikibi bisigura ubukuru bwo gushinga ikizitwa iciza n'ikizitwa ikibi. Ubukuru bwo gushinga ikizitwa iciza n'ikizitwa ikibi nico bivuga. Ukurya ivyamwa vy'igiti rero kimenyesha iciza n'ikibi bisigura kwiha ubukuru bwo gushinga ngo iki muzocita iciza, iki muzocita ikibi. Imana ikuze ngo niwaramuka uriye ivyamwa vy'ico giti, ni ukuvuga niwaramuka wihaye ubwo bukuru, wewe wa muntu we uzocupfa simbeshere. Ni ukuvuga iki? Uzosanga wihenze. Urashobora kwita iciza ikitari iciza kuko ntubona kure. Mu Burundi bavuga ngo akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye. Ikizanira ubuzima n'ubuhiga umuntu akimenyeshwa n'uwamuremye. Imana yaremye umuntu, niyo yonyene ishobora kumenya ikigirira nabi umuntu n'ikimugirira neza, ikimuzanira ubuzima n'ikimuzanira urupfu. Imana ni ikimenya. Nico gituma ugushinga ikizitwa iciza n'ikizitwa ikibi n'ububasha Imana yonyene ifise. Umuntu aramutse abwihaye aca yihenda. Nico gituma ibi bintu abakuru b'ibihugu n'abihaye bwo gukuraho amabwirizwa y'Imana bagashiraho ayandi mabwirizwa yabo, nivyo bituma haba. Namwe bwe mwirinde nta nifana zone, nanze nta nzoga nzonwa, namwe nta fanta muzonwa, kugira ngo bibabaze. Barashinga umunsi wavyo. Umunsi umwe se ataha emwe, inyota yamuteteje, acavuga ngo mbega basha, ngo uyu munsi numva byanze ko nihangana. Umwana we ngo papa kore fuko. Kanije yamayumva bavuga, ndashaka kwihangana nakoresha gafuko. Papa ntuzarangana nakoresha gafuko. Inyigisho zitangwa n'amareta n'abatwara ibihugu ubu zikuraho amabwirizwa y'Imana niko kurya ivyamwa vy'igiti kimenyesha iciza n'ikibi, kandi birazana urupfu. Urupfu ruguma rwiyongera ku isi kubera ivyo. Imana yabuje ngo ntiwice abantu, bari uburenganzira bwo kwica abana bari mu nda bagakorora inda uko bashaka. Mbere amareta arabigira gushikaho umuntu ataba kigira agaciro, baratinda barava ku kwica abana bari mu nda, batangura kwica n'abakuze. Ugufasha kwica abatama n'abatamakazi, abantu bose babona ko ataco bakishoboreye, cyangwa umuntu agwaye babona ko ababara cyane atazokira bagaca bamudendura. Ibyo byose ni ukurya ivyamwa vy'igiti kimeshiza n'ikibi, kandi bizana amahano n'imivumo bitagira uko bivuga ku isi. Iri jambo Imana yavuze ngo ntuzurye icamwa c'igiti kimenyeshiza n'ikibi. Nivyo kwiha ubukuru bwo gukuraho itegeko ry'Imana singira irindi, nukuvuga ko wewe ari wewe wihaye ubukuru bwo gushinga iciza n'ikibi. Ikizitwa iciza ni ugishinze, ikizitwa ikibi ni ugishinze. Icari kibi wowe ukacita iciza, Imana yisi ikibi wowe ukacita iciza, Imana yisi iciza wowe ukacita ikibi. Kudasambana Imana yavyise iciza, abubu hariho abavyita ikibi. Ugusambana Imana yacise ikibi, abubu hariho abacita iciza.
nico gituma Imana ibwiye umuntu ngo ntuzurye ivyamwa vy'igiti kimenyesha iciza n'ikibi. Bishatse kumbwira ati ico uzita iciza n'ikibi nije nzobikubwira, kandi ico nzita ikibi ucirinde kuko kijana mu rupfu. Ico nzita iciza ugikore kizana ubuzima. Iryo niryo tegeko ry'ubuzima. Imana ntiyahaye umuntu iryo tegeko ngo imubohe, yamuhaye itegeko kugira ngo agumane ubuzima, aguma ari umuntu muzima, kandi by'ukuri umuntu agendera amabwizwa y'Imana, yubaha amabwizwa y'Imana, agumana ubuzima. Ariko uyarenga no kuvuga uburyo ivyamwa by'igiti kimenye ciza n'ikibi, waratakaza ubuzima, warahwera. Ntapfa ngo aje mu buno nyene tumubona, atangura gupfa agenda. Ko umuntu ashaka kugenda yarapfuye agenda, akavuga tujya naho ubona agenda nta muntu arimo, yarapfuye agenda. Ariko usona amabwizwa y'Imana aragira ubuzima kandi akagira n'umugisha. Nico gituma itegeko y'Imana, icyitwa ibwizwa ry'Imana, icyitwa cy'Imana yabujije, ni vyiza kucirinda, kuko kirenze umutima urapfa nta gisibye. Ariko usoneye amabwizwa y'Imana, amategeko yayo, ugumana ubuzima. Tugire Kristo.